Amahoro y'Imana abane namo muherereye hose bakunzi ba BM4 News. Nizera neza yuko mukomeza kugira weekend nziza ndetse n'isabato nziza aho muherereye mu mice igiye itandukanye. Twongeye kuba ikaze muri kino kiganiro cacu cuno mugoroba. Turacari igenekerezo rya kabiri ukwezi no kwa gatanu uno mwaka 2026 na gatandatu. Muri kino kiganiro turaza kwibanda cyane kubijanye n'ibitero bidasanzwe byakozwe n'igisirikare cy'u Rwanda kibigaba kuri coalition ya FRDC. Turaza kubabwira ubwo buce ingabo z'u Rwanda zashoboye kugabamwe ibitero novuga yuko bikomeye cyane, ndetse tubabwira ibyashoboye kononekarira n'ingene imigwano yabandanije nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. N'ibitero bidasanzwe byabaye kuri uno munsi mu gisagara cya Ruwiro kuva igihe cy'isaha 12 z'agatondo. Ivyo byose nibindi twaje kubibabwira mwa kino kiganiro. Ndazi neza yuko muduteze abiri ari nayo mpamvu tubasaba kuraba ikiganiro kugera ku mpera yacu canke kukirangiza, kuko niho muba mwumvise imessage canke ubutumwa twatanze muri rusange muri kino kiganiro. Kandi turaza kuyaga kubijanye n'amakamyo agera kuri 2 ndetse n'amajipe 3 y'igihugu cy'u Rwanda yaturiwe arabumuyonga n'abasikare batari bake nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Turaje tubabwire ukungene ino operation yakozwe na leta ya Kinshasa, ndetse harimo ingabo z'ubundi FDNB bashoboye gukora ino operation y'agatego kadasanzwe, maze biza kurangira inyeshamba z'u Rwanda zihaburiye ibitari bike. Tuza kubabwira mwa kino kiganiro. Wowe wakoze subscribe waratumbeje cyane, ni nayo mpamvu tubabwira neza yuko utahombye cyane kuba warahisemwo kudukurikirana. Ari nayo mpamvu dukora uko tutiziganya kugira ngo mushobore kuronka amakuru yose kandi abagezweho ari karavugwa hirya nino. Rero muri kino kiganiro turaza guca ku masonga, ndetse tunababwire ivyinshi bikomeza kononekarira mu bitero biriko biraba. Ubona neza cyane yuko hariho izindi nguvu zidasanzwe ziko ziraboneka ku mirongo y'urugamba. Ivyo sindaza kubereka uburyo inguvu zidasanzwe zikomeza kwiyerekana ngaha ku mirongo y'urugamba. Tubabarire gato guteba kubaha izino nkuru, ariko ntabwo twashiriwe cyane. Byabaye ngombwa ko dusimba hospitalin twakitswe n'amagara kugira ngo dushobore kubabwira ukungenda ibintu byifasha, ariko ubu tumeze neza. Bamaze kuba batwitaho kabisa, amagara ameze neza kiretse impinduka yo hanyuma. Rero muri kino kiganiro making ashobora kuba amaze gukora subscribe, hama tubandanye tubana mu biganiro byacu n'amakuru. Ufite nde kuri like n'ivyingenzi, ukaba udafite kinini ngomba kuvuga muri commentaire shiramwe imitima, twereke imitima. Ufite ku mitima kabisa amadarapo n'amashurwe, utwereke yuko turi kumwe 5 kuri 5. Manze ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana, mwebwe mwese mudutira inkunga muherereye hose muca mwiyumva. Turabashimira cyane muri abantu bacu abari mu Burundi, abari mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, Angola n'ahandi henshi muherereye muri Afrika. Tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, ari muri Aziya. Tubabwire ati urukundo rwanyu rukomeza rudushikira rudushwaramwe atakibazo na kimwe. Natangwe ndababwira neza yuko hariho igitero gikomeye ingabo z'u Rwanda zagavye ku birindiro vya FRDC. Ushobora kwibaza ati ivyo bitero byagenze gute, byatanguye gute, mbega byarangiye gute? Ni nayo mpamvu nahisemo kubasangiza ino nkuru namaze gutohoza neza, ndetse namaze kumenya ko vyinshi bigiye bitandukanye kubijanye n'aba basikari b'igihugu cy'u Rwanda bashoboye gutera ngaha muri iyi kambi y'abasikari ba FRDC. Tubabwire ukungene vyagenze ndetse n'ivyashoboye kononekarira n'igihe vyabereye. Inyuma y'ino nkuru turaza kubabwira ukungene abasirikare turaza kubabwira neza, tubasisangurire ibijanye n'imigwano ikomeye cyane iriko iraba, ndetse tubabwire muri Kabare uko bimeze. Turaza no kubabwira ku kijanye n'amakamyo agera kuri 2 n'amajipe 3 y'igihugu cy'u Rwanda yashoboye guturirwa. Tubabwira agace yatuririwemo, ndetse tunababwire n'ivyagiye birahononekarira. Ikaze mwese muri kino kiganiro. Ni gisirikare cy'u Rwanda RDF nabo bafadikanije MU23 Red Tabara twigwaneho MLDP bagavye ibitero bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Yo nko kirikira tudehanja mutwihanganire n'inkoko iri mu gipangu. Bagavye ibitero ku birindiro vya Wazalendo na FRDC mu gisagara cya Ruwiro. Iyi Ruwiro
iri ku birometero bike cyane uvuye mu gisagara cya Katana mu ntara ya Kabare, muri Kabare mu ntara ya Kivu y'amajepfo. Ni kuva isaha 6h du matin, isaha 12 z'agatondo z'uyu wa gatandatu, aho igisigare cy'u Rwanda n'abafatanyabikorwa babyo batanguje igitero gikomeye kugira ngo bigarurire akarere ka Ruwiro. Mwumve neza yuko ari ingabo z'u Rwanda RDF zatanguje ibitero bikomeye cyane kugira ngo bashobore kwigarurira iyi Ruwiro. Menya neza uko ibitero vyahavuye bigenda. Nari nababwiye inshuro nyinshi ko igisigare cy'u Rwanda gishobora kongerezwa ku rugamba, ariko ubu bagatangura ibitero nk'uko twagiye turababwira. Biraboneka neza yuko igisigare cy'u Rwanda cengereje canke cyagerageje kugwiza abasirikare ku mirongo y'urugamba nk'uko biriko biraboneka, bagatangura ama operation no munsi. Tukaba tubona inyuma igihe kitari gito zino nyishamba z'u Rwanda zitagaba ibitero, navuga ko biri stable, ibitero bikomeye byo kuvuga ati turabakubita dufata gace. Twongeye kubibona mu gihe bo bari bamaze iminsi bagaba ibitero bimwe bita ngo bitero shuma, ibyo kuraba yuko umwasi yasinziriye ukamwubira, nivyo bari bamaze iminsi kugaba. Ariko no munsi ni igitero bagavye bakoresheje ibikoho binini, ndetse barazana amabombe barakubitamwo, ndetse bazana n'inkoho zirasakure kandi zikomakomeye, ama RPG n'ibindi, kugira ngo bagabe kino gitero ndetse banigarurire kano gace, yuko aragace kari gasanzwe karimo FARDC kandi aragace kari strategique kubijanye n'imigwano. Turazi ko turazi ko bagaba ibitero ku mirongo myinshi y'intambara, ariko naco gituma tubandanya kugabisha abajeje umutekano bacu kuguma amaso cyane abari mu sereko bwa Kongo kabisa. Twarababwiye ibijanye n'integuro zariko ziraba, coba arico gihe ni nawo mwanya wo gushira mu ngiro ivyo bari bamaze iminsi bariko baravugira mu manama yagiye araba. Rero yari imigwano ikomeye cyane, nababwiye yuko yari kirabera hafi y'ikigo gikomeye cy'ubushakashatsi cyo muri Ruwiro. Yes, kubatazi iyo Ruwiro iri muri territoire ya Kabare nk'uko amakuru yacu agenda abitubwira. Rero niho hagabwe ibitero guhera igihe cy'isaha 12 n'igisikare cy'u Rwanda RDF. Rero amakuru tumaze kuronka nk'uko amakuru ava mu bene gihugu canke mu banyagihugu avuga yuko aha muri Ruwiro ari ahantu hariko harabera amasasu menshi cyane. Ivyo bikaba vyatumye ubuzima bw'abasivile bushiga mu kaga gakomeye cyane. Abanyeshuri n'abigisha bariko bihisha munsi y'amameza yo kwigiramwo canke intebe ico bitwa les bancs pupitres, mu gihe imigwano ikomeye iguma ibandanye ngaha muri Ruwiro. Ndibaza abenshi kubaravya amafoto cyangwa amasanamu mwabonye neza ingene abengi yabo umwigisha yabo umunyeshuri bose bari bahungiye munsi y'intebe kugira ngo bashobore gukiza igufa nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Iki rero cyari igitero gikomeye cyagabwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ariko abenshi ndazi yuko mukeneye kumenya ati eske vyagenze gute, vyahavuye birangira hawe. Umuhari w'inyeshamba RDF umaze kugaba ico gitero bagiye guhurirana n'inguvu zikomeye cyane FARDC yacigira ako kanya, kuko amakuru twarose twanatoje neza nuko FARDC yo yavyitwayemwe neza, maze yirukana umwasi wabo w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda bamugeza kure kabisa, bamaze kumukubita mu buryo budasanzwe. Vyabaye nk'uko igisikare cy'u Rwanda RDF cyakojeje agati mu ntozi, kubera ko vyahavuye bibahindukirira aribo bariko ko aba FARDC, ahubwo FARDC nayo irahindukira irabirukana, maze ibarenza naho bari basanzwe baje bava. Nuko ino migwano yatangwa igihe cy'isaha 6 z'agatondo, hagiye kugera igihe cy'isaha 8 zino nyeshamba z'u Rwanda bamaze kuzikubura kabisa, zamaze guhunga nk'uko amakuru yacu yo abandanya abitubwira. Rero izino nkuru turakomeza kubatohoreza uko zimeze, ntiturashobora kumenya ivyashoboye kononekarira abahapfiriye n'ivyonokeye muri rusange, ariko nituronka zino nkuru canke inkuru y'imvaho turaza kuza tuyibasangize kugira ngo tubandanye dushirana update canke tubandanye dushirana kumanya, kubera ko ndazi yuko abari benshi bakeneye kumenya amakuru y'ingene biriko biragenda mu karere. Rero iki nimeje kubabwira n'igitero cy'igihugu cy'u Rwanda cyagavye ku birindiro vya coalition ya FARDC nk'uko amakuru yacu yoyo
abandanya abivuga. Iyindi nkuru ntogenda ntababwiye ni inkuru y'ibijyanye n'amakamyo agera kuri 3 y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda yarashwe, amakamyo 2 plutôt n'amajipe agera kuri 2 yarashwe n'ingabo z'u Burundi FARDC ndetse na Wazalendo. Ushobora kwibaza ati ino operation yagenze gute, byari byifashe gute, mbega ni hema yeri yakoze kugira ngo zino modoka z'u Rwanda zishoboye kuraswa, ndetse n'ibirimo byose tuza kubabwira bikahatokomberera. Yes, amakuru tumaze kuronka nuko ari imodoka 3 zo mu bwoko bwa kamyo ndetse n'amajipe agera kuri 2 z'igihugu cy'u Rwanda zarashwe n'ingabo z'ubundi FDNB bafatikanye na FARDC ndetse na Wazalendo. Ibi ni vyaraye birakogwa n'ingabo zidasanzwe z'igihugu cy'ubundi ndetse n'igihugu ca Kongo, aho hari ku munsi wejo igihe cy'isaha 12:30 aho bitwa muri Nyanzare kabisa niho habereye ino operation yatumye inyeshamba zitari zike zihasiga ubuzima n'ibitari bike byose birahononekarira. Amakuru tumaze kuronka nuko aya makamyo n'aya majipe 3 y'amakamyo 2 n'amajipe 3 yari karava aho bitwa muri Nyanzare agenda aho bitwa muri Kalonge. Bavuye Nyanzare berekeza muri Karonge, bari bavuze ibice baza gucamwo, hari ubuce bwita za Binza na Momo n'ubuce bari gupasa mu kugira ngo bikunde bashike byoroshe ngaha muri Karonge, kuko iyi Kalonge na Nyanzare hagati yaho hari Bwiza na Momo. Ubu buce nibwo novuga yuko bwari bwatowe nk'ibinywabi biza kwifashishwa n'izinyeshamba z'u Rwanda kugira ngo bikunde ntibaze kurasigwa mu nzira na FARDC canke amadrone ya FARDC ibasange aho bari barase ibamerere nabi. Amakuru yatanzwe n'abene igihugu bivugwa neza yuko iyo ambiscade yakozwe ahanini n'ingabo z'u Burundi na FARDC, abo bita Rehibu canke abiyita ibihuna. Rero bamaze gukora iyo operation no babwira neza yuko ari operation bisa nuko yaboroheye cyane, kubera ko zino nyeshamba zijajaye ariko zisanga mu gatego zitari zizi. Ushobora kwibaza ati byagenze gute kugira ngo coalition ya FARDC imenye zino nkuru nuko zari ziko ziragenda. Ico tubabwira nuko coalition ya FARDC ano makuru yahawe n'abene igihugu nyene basanzwe baba mu bice bikontororwa n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, aho amakuru tumaze kuronka bahise bitabaza abasika ikambi ya FARDC iri hafi yaho. Twaje tubabwire ukungene ibintu vyagenze. Abene igihugu bamaze kubona neza yuko hariho ibidasanzwe biriko birarungikwa, tuza kubabwira ivyari birimwo kamere manza babwira ivyari bigize ino mizigo. Amakuru tumaze kuronka nuko harimo abasikari batari bake basize ubuzima, imiti y'abakomekeye ku rugamba ndetse n'ibiribwa nivyo byari muri izi jeep ndetse n'aya makamyo ya gisirikare y'igihugu cy'u Rwanda yarasiwe ngaha muri Nyanzare. Rero ivyo byose bikaba byari birimwo byahiye biratokombera, abasikari batari bake nabo baturirirwa mu makamyo nkuko amakuru yacu abandanya yivuga, aho amakuru avuga neza yuko aragatego kadasanzwe gahakozwe na coalition FARDC, maze zinyoneshamba z'u Rwanda zisangamo mu buryo zitazi byagiye gukoza impfu nyinshi z'abasikare ba RDF basize ubuzima muri kino gitera, ahubwo n'agatego kadasanzwe aka ambuscade canke ambushi yakozwe na FARDC n'ingabo zo Burundi. Rero abene gihugu baba ngaha muri Nyanzare baba mu bice izino nyeshamba zije zivamwo batanze ripoti ku gisirikare ca FARDC kiri aho bitwa muri Rukweti kabisa, niho baciye batanga basaba ubufasha canke kuyuko FARDC yogira ikikoze ku bijanye n'ibigwanisho ibifungwa ndetse n'ibiti n'abasikare ba MU23 RDF Red Tabara bariko barerekeza ngaha muri Karonge. Rero abene gihugu bamaze gutanga ino nkuru FARDC ntiyayinegirije, mugabo bagerageje kuraba ati eske tugende kwintervena, ariko ntivyabaye bigikunda yuko FARDC igenda kwintervena muri présence physique. Ibi rero byatumye zino nyeshamba z'u Rwanda zisanga drone yamaze kubagira hejuru mu kirere iriko irakorera ivyo umuntu wese atokwifuza kabisa. Ku masanamu yagiye arabonekana nuko inyeshamba z'u Rwanda kabisa zabonetse zahiriye mu mamodoka, abandi bagize ntibamerewe nabi, ibiribwa n'imiti byose vyahiye nkuko abenshi mwagiye murayibona mu mafoto n'amavideo yagiye aracicikana. Kandi naho mpamvu tubabwira ati utari ma group yacu WhatsApp
ngaha muri commentaire haro link ya mbere winjire kugira ngo ushobore kuzoraronka bishasha biba bigezwe ku mirongo y'urugamba. Nuko rero byari byifashe aho inyeshamba z'u Rwanda zahatikiriye zirakubitirwa zongera ziramererwa nabi nkuko amakuru yacu yo abandanya abivuga. Rero ibi vyose tuza gukomeza kubatohoreza suite y'ingene abana b'u Rwanda bakomeza gushirira ku butaka bwa Kongo, aho mbere bahindutse ivyuma vy'ubwirinzi bwa President Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Iyo mwumvise benshi mwumva ngo ivyuma vy'ubwirinzi ubwirinzi bavuga abenshi ntabwo muzi ubwirinzi bwo Paul Kagame avuga ni bajye basirikare b'igihugu cy'u Rwanda bajanwa muri Kongo mu byo batazi bakagirwa ama antibari, niko no bivuga. Ugasanga hariko harapfa umubare munini w'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda, nubwo bamwe mu bategetsi b'u Rwanda ataco bibabwiye gupfa ku musirikare kwabo ari protection yabo no kugira ngo bashobore kuhamara igihe. Rero umurano makuru novuga yuko ayatari makito twabateguriye ku mirongo y'urugamba nayo kandi ndizera neza yuko tuzakomeza kubana mu biganiro vyacu n'ayandi makuru. Ariko murabona ndibaza muhora mubona ama publicity tubacishirizamwo, mwese murahawe ikaze kugira ngo dushobore gufashanya kugira ngo mushobore kugeza kure ibyo musanzwe mukora, ndetse tunabafashe n'ibindi dusanzwe dukora. Icyo ukeneye kutubaza uratwandikira ngaha kuri screen, urabona nimero yacu kugira ngo ibindi bibandanye bimera neza. Agomba kwamaza kabisa ntimwitinye, imiryango irugure kugira ngo dufashanye muri gwa rukundo, ibikorwa dukora nk'abana b'igihugu bishobore kugera kure kandi hashoboka development ize mu buryo bwihuse. Nko barambesha ngo babwira byinshi, ariko reka manze shimire cyane mwebwe mwese tubana muri kino kiganiro. Ndizera yuko mukomeza kumvira byinshi kandi mukomeza kumererwa neza aho muherereye hose. Je witwa Cody the Black, sinzigera ampengeshanya kubaha amakuru yizewe na rimwe kiretse bankuye mu mwuka. Rero reka ndabike banure kumbure turongera gura mu biganiro vyacu byo hanyuma kandi vyiza vy'amakuru atohoje neza kandi asesanguye. Bye bye.